Uyu numuhora ngurukana bumenyi Burundi Imbere Channel TV ukaba usamirana i Pretoria muri Afrika y'Epfo kuri internet hifashishijwe YouTube na Facebook. Ubu tubashikirije ikiganiro ni kwigenekerezo ryo kuwa 12 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2022. Nkaba nongeye kukuramutsa wewe muvandimwe aho uri hose ku isi uko duteze amatwi kuri no muhora Burundi Imbere Channel TV. Muri studio muri kumwe nanje Salomo Habimana. Ndabahaye ikaze musangwe n'amahoro. Ingingo nkuru tugomba kubashikiriza muri kano kanya. Ni gute none M23 ihejeje kwica abakongomani barenga 300 kandi nayo nyene yaratumiwe mu mishikirano y'umuhuza Uhuru Kenyatta. Cumugani isoko menya kuvuga nka basugokuruza maze ku bwenge baduhaye twongere ko ubumenyi bwa kino gihe. Kuri Burundi Imbere Channel TV umva ijambo ry'Imana uko turishikirizwa n'umukozi w'Imana Philemon Harajwe. Niwe nk'ukuri uwo abisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Niwe muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Yohana 14:17. Nk'uko isezerano rya Imana rivuga iryo wavugiye mu kanwa kwavugishwa nawe Yoweri kuzosuka mpwemu wawe kuba n'umubiri bose, abahungu n'abakobwa bakavugishwa nawe, abatama bakarota inzozi n'imisore ikerekwa, abariko ugenzereza abo bose bafatira umwanya ivy'ubwami bwawe wambikije. Ndabaye kaze mwese ibiganiro mwari mumaze ukwezi kose mutegurirwa kandi mugashikirizwa nanje Philemon Harajwe. Ndazwa Kristu mu ishengero Capital City Church International 3 mu Mpfunyapfunyo riri muri Pretoria Eastern mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ushirwa ko ikimenyetso ca mpwemu ko uri uw'Imana. Mpwemu abakuriko kuko n'uwo mwami wacu Yesu nyene wakiriye. Ikiba gisigaye nuko wuzura mpwemu ingabire, aho bamwe abaha kuba intumwa, abandi abigisha, abungere, abavugishwa n'izindi. Kandi naho ingabire za mpwemu zitandukanye, muri ubwo budasa bwazo nyene zituma twama ivyamwa bimwe: urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, uburwaneza no kwirinda. Iyo twamye ibi vyamwa nico gishinga ntahe ko tuyoboka Imana, singabire zacu namba na gatoya.
muti ni gute umuntu acumura ntiyumvire mpwemu ariko akagumana ingabire ziwe? Icambere nuko Imana itagaba nkuko abantu bagaba. Ucumuye canke ntiwuzure mpwemu ntihindukira ngo ikwake za ngabire. Ica kabiri, ingabire wahawe si kubwawe gusa ariko ni no kubwawe ukikuje. Arico gituma wewe ushobora kuba uriko upfa rubi abandi bakomeje kurokoka iki gihe kibi kubw'ingabire wahawe. Si wewe uburi kuranesha ni juru, kuko uko bigenda kose ijuru ryamarinesha. Samsoni Imana yamushize ko mpwemu wayo nkomeze nyinshi maze imuhamagarira gufyonyora Abafilisitiya bansi bihanga rya Isirayeli. Ariko rero Samsoni aho kubera amaso ingabire n'umuhamagaro vyiwe akanurira indaya kugeza amaso yiwe bayanogoye yompi. Igitabo c'Abacamanza igice 16. Ariko igitangaje nuko mu gihe nyene ataragifise amaso, Bibiliya itwereka ko Samsoni yishe Abafilistiya benshi mu gupfa kwiwe kuruta abo yishe akiri muzima. Ico gihe yababomoreye kw'inzu nawe nyene apfiramwo. Mwene data, naho woba ubona ivyiza mu vyurimwo, mu busambanyi bwawe hakaba havutsemwo umuvugabutumwa akomeye cane, ivyo ntibivuga ko Imana yemeranya nawe. N'ijuru rikomeje kunesha mu gihe wewe uruhindu rwo kukunogora amaso wakanuriye ibitari vyawe rukomeje kukwegereza no gukarishwa. Mutimega none umuntu yokwirinda gute ako kaga ko gukorera ubusa mu ngabire yiwe no kuva mu muhamagaro wiwe? Inyishu nukuzura mpwemu. Umuntu yuzuye mpwemu tumenyeshwa niki? Icambere nugutinya Imana kuri muriwe. Yandi majambo nuko ashwanyugwa n'ijwi ry'Imana yumvise. Sibi vya bamwe baza bavuga ngo Imana yambwiye ibi kuri wewe kwishengero canke igihugu. Kubwawe bugingo hoho ivuga iki? Ico yakuvuze ko agikoze kwiki? Kera baritantamurira kw'impuzu bakambara amagunira Imana ivuze. Igitabo c'Abami ba mbere ca 21 ku murongo wa 29. Ica kabiri, wuzuye mpwemu yumva ashaka kubona Yesu ubunyene. Mpwemu aduhonja ku vy'ijuru ugaca wumva ugomba kwishikirayo no kubona Yesu Kristo bidatevye. Abanyamashengero bamwe abo nyene baririmba n'ibisirimba vyinshi ngo bakunda Yesu, iyo mpuriye nabo ahatekanye nkatangura kuvuga ko nshaka kubona Yesu wanje yankunze nkirimbura kimazi, baca bakanya bakandaba nkaho umengo nataye umutwe. Mwabanyabinyoma mwe, ushobora gukunda umuntu gute ntushake kumubona? Yohana 16 ku murongo wa 14. Nagende ishengero ari bwa mbere pastori waryo nza numva avuze ngo ninde yababwiye ko mwese muzoja mu ijuru? Burakunezererwa ijuru ahanyene. Musiguro yiwe yaranavuze n'ibindi vyinshi bigaragaza umwina afitiye ivy'isi. Duhuriye hanze niba impwemu yamuvugishije ivyo yojugumira imbere y'iyinkoresha acatangura kunyisigura ko ngo kuri wowe mushitsi ntugire ngo niko twama. Ku mutima nti nkugize iki kunyisigura ko nije naguhamagaye ko jewe ntaciye ndengana. Bapastori b'amacandya ishengero muzimiza mwibuke ko rifise umucunguzi yari bambiwe azote bazoza. Imbere yiweho ntimuzojugumira gusa muzotererwa iyo muryana insya z'amenyo. Ica gatatu kitumenyesha wuzuye mpwemu nuko yihanganira abanyantege nke n'abanyavyaha ruhebwa. Paulo yandikira abikorinto ba mbere 12 ku murongo wa 22 ati n'ingingo z'inyantege nke nizo zitohara. Harundi nabo bati karahara mu rugana ntibacura. Yesu yihanganiye Sauli ariko amuhamira ishengero kuko yarazi ko azovamo intumwa nk'iyo twese tuzi. Ivyakoze nk'imico 9 ku murongo wa 16. Harabaciva yanga mu vyaha tubona bikatonera kubihanganira kandi ejo bazovamwo abamamaza Kristo kuturusha. Arico gituma iyo twuzuye mpwemu atugwiriza kubihanganira kuko wewe ababizi. Imbere kurangiza ibiganiro vyacu vy'uku kwezi reka ndabatera intege bamwibariza ubwanyu ico mpwema avuga. Ivyo ukora kuba birimwo ibifaranga vyinshi ntibivuga ko ukuboko kw'Imana kukuriko. Ishobora no kuba ari inkota irondera agatwe kawe ije mu mbero y'ivyo wipfuza. Kuba umukobwa ari mwiza yarize kandi akwemera ntibihagije kumwita uwiwawe. Ishobora kuba ari isandugu winjiyemwo imbere y'uko tuguherekeza ijya nyuma wari waraheze kera.
kuba ikintu cemerewe ntibisigura ko uca upfa guta mu mutwe, kuko ushobora kudahindukira. Imiryango kuba yuguruye ntibivuga ko uca winjira canke ugasohoka. Iyo Paulo na Sila basohoka inzugi z'ibohero zicuguruka, umucunzi waryo yari kwiyahura agapfa ataronse agakiza, kandi Imana yari kuzobibabaza kuko bari babohewe agakiza kiwe. Ivyakozwe mu 16 uhereye ku murongo wa 25 gusa ku murongo wa 40. Yohana 8 ku murongo wa 32 ngo muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzoba kwidegemvya. Zobereka ko umwidegemvye nyakuri ari uwo mu burongozi bwa mpwemu yera gusa, kuko kwisumba vyose kubabe ko mwebwe mwese mwari muteramenye nanje murakoze. Uyu numuhora ngurukana bumenyi Burundi Imbere Channel TV, ukaba usamirana i Pretoria muri Afrika y'Epfo kuri internet hifashishijwe YouTube na Facebook. Muri studio muri kumwe nanje Salomo Habimana. Najua tulikuwa na Nairobi 1 na tukamaliza vizuri, na watu wakaweza kufika, kukaa na kurudi manyumbani vyema, si ni kweli? Lakini nasikitika kusema ya kwamba wale ambao wametupangia mkutano huu wa Nairobi 3 wako na kasoro kidogo. Ni gute none M23 ihejeje kwica abakongomani barenga 300, kandi nayo nyene yaratumiwe mu mishikirano y'umuhuza Uhuru Kenyatta. Ni mu gihe twese ababarizwa mu karere k'ibiyaga vyo hagati twari dutanguye gutekana mu mitima, twibaza tuti noneho ko ababarebere bitwikiriye umuhari wa M23 bari barayogoje intara zitatu zo muri Kongo n'ubwica indengakamere, bemeye kuja mu mishikirano i Nairobi. Inyagihe canke situation muri utwo turere nayone ko izocituriza, hanyuma amahoro akaboneka muri Kongo yose no mu bihugu bihana imbibe nk'igihugu cacu c'u Burundi, ic'u Rwanda, c'u Buganda, tutarengeje amaso Sudani y'ubumanuko, Somalia hamwe n'intara ya Republika ya Centrafrica. Ariko ayo mizero bose bari bahanze amaso tuyabuze mu kanya kangana umuturi w'urusase gusa, aho isi yose nayo twinumiye abakongomani bagandaguriwe ababo iri kwirahinda gashitsi kubera abantu barenga 300 bishwe. Bantu b'Imana bishwe bunyamaswa n'abarebere bitwaje izina rya M23 aho muri province ya Kivu ya ruguru muri izo ntara Kishishe na Bambo, itariki 29 zishira 30 muri uko kwezi kwa Munyonyo umwaka w'2022. Amatohozwa y'intangamarara yakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ariyo UN yasanze ko kuwa gatatu itariki 29 na 30 Munyonyo abantu 131 barishwe bunyamaswa n'umugwi w'abarebere witwaje izina rya M23 aho muri province ya Kivu ya ruguru mu gace kitwa Kishishe. Ukurikiye iramani ku birenge bisaba ko ukora ibirometero 70 kugira ngo uhagere. Uvuye mu muji witwa Goma uhana urubibe n'igihugu c'u Rwanda, nk'uko umuji wa Bujumbura twovuga ko nawe nyene harya ukora ku rubibe rwa Kongo uciye mu Gatumba ukinjira i Bukavu. Abarebere bambaye izina rya M23 bakimara kumva ko vyamenyekanye ko bakaravye amaraso y'inzirakarengane z'abakongomani, bateye akaruru biyamiriza iyo nkuru. Uburongozi bw'uwo muhari vyitwa ko mu biboneshwa amaso urongowe na General Sultan Makenga kubijanye n'ivy'intambara
ariko ukavugirwa na Bertrand Bisimwa guhera ku igenekererezo rya ndwi ntwarante umwaka w'2013 waciye utangaza vuba vuba ko aho ikishishe hishwa abantu batarenga 8, naho nyene mu buryo bw'igisida ku mpamvu zitabaturutseko kubera bene ya masase y'intarukizi stray bullet canke balle perdue mu Gifaransa. Umuvugizi wa M23 yagize ati ivyo n'amajambo bivugira abo muri guverinema ya Kongo kandi badafitiye n'icese cyo tuma bemeza ko ivyo vyabaye. Uwo muvugizi twababwiye yabwiye iradiyo yitwa Reuters News Agency akoresheje izina rindi rya Lawrence Kanyuka ko oni nayone yihutiye gukora amatohoza kubera iremerewe na leta ya Kongo, hanyuma icifa gutanga ibitigiri ivyo arivyo vyose by'abantu bapfuye kugira ngo aho ihigo vyore. Yuhiriye ayo majambo agira ati oni twarayisavye kuza ngo tugirire amatohoza hamwe iranka. Iyo migwi y'itohoza yemeje ko abagandaguwe bishwe bunyamaswa hakoreshejwe amasase canke ubugi bw'intambi za gisirikare. Abo batohozi baremanze ko hishwe abashingantahe 102, abagore 17 n'abana 12, bamwe muri bo barashwe, ariko abandi nabo bicishijwe ubundi bwoko bw'intwaro. Muri iryo tohoza basanze hari inkomere 8, abantu 60 bashimuswe canke batwawe bunyagano, hanyuma basanga abagore 22 hamwe n'udukobwa 5 tw'utuyabaga, bose basambanijwe ku ngufu. Abatohozi bakoreye investigation canke itoza nkuru ryabo irwindi ku bantu 52 bahahungiye bamaze gucika ku icumu muri ako karere ka Kishishe mu ndembera z'ubwo bwicanyi bwabereye aho. Abo 52 bahungiye irwindi iri ku birometero 12 gusa uvuye Ikishishe, batanze amakuru y'ivyabaye kandi biboneye canke y'ivyababayeko, ariko kandi ngo n'ayandi masoko y'amakuru yarifashishijwe. Abanyamatohoza ba MONUSCO basanze ubwo bwicanyi bwakozwe n'aba M23 bwaranzwe no kwica bunyamaswa canke guhokora abantu, guturirira abantu mu mazu no kubaka ab'igitsina gore bose, gufatira imisore bunyagano, gufunga no gusahura kuri uwo mutumba wa Kishishe, kandi ko ivyo vyakozwe mu mporero yaho abo ba M23 baheruka gusakamirana n'iyindi migwi batavuga rumwe mu duce tw'iyo territoire ya Rucuru ho muri province ya Kivu ya ruguru. MONUSCO yateye akagiro gakomeye M23 kuri ubwo bwicanyi bw'ubujujute bwakorewe inzirakarengane z'abakongomani b'imvukira za Kishishe, kandi banongera ko bati twamugina ntiyoboneka amajambo akwiriye yo gusobanurira abatavyiboneye. Twamugina itako isaba bitarenze igihe kwemera ko ahabereye ubwo bwicanyi hinjigwa, hanyuma abagifatiriwe bugwati bataragandagurwa bakarekugwa. Umuyayasi niwe wenyene yofata ico kibazo nk'icoroshe akacita ikiziba kandi ari uruzi rusuma. Kubera akababaro kenshi mu gihugu hose hemejwe iminsi 3 y'ikiriyo ku bw'abo bantu. Igoma naho habaye amateraniro y'ibigandaro, bacana amabuji, bacura intimba, abandi bacura imiborogo. Aho muri ayo materaniro bamwe bari bitwaje utubana canke udushishiro duto twanditse ko ngo Kishishe samacuniro y'abantu. Kutundi naho hashobora gusomwa ngo turasaba ko amakoraniro mpuzamakungu yihutira gutunganya ico kibazo cabaye akaranda kandi kikaba kimaze guhitana ibihumbi n'ibihumbagiza by'abakongomani. Ntuzimye internet, reka ndakubaze nawe mbaze. Uyu n'umuhora ngurukana bumenyi Burundi Imbere Channel TV, ukaba usamirana i Pretoria muri Afrika y'Epfo kuri internet hifashishijwe YouTube na Facebook. Muri studio muri kumwe nanje Salomon Habimana. Ndabahaye
ndabahaye ikaze musangwe n'amahoro. Ku mugwa mukuru wa Kongo ari wo Kinshasa, abarongoye intwaro bemeje ko kw'ikubitiro ry'ubwo bwicanyi bira y'abagandaguwe n'aba M23 ari gitigiri c'abapfuye 272. Hanemejwe ko iryo gandagurwa ry'abantu ryabaye itariki 29 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 mu karere Kishishe kari muri teritware ya Rucuru, ahantu hari mu minwe y'abarebere baba M23 bashigikiwe n'igihugu c'u Rwanda hamwe n'ibindi vy'ibinyamahanga. L'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umoja Wetu, j'étais là, ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishishe, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est les minerais qui entrent dans la fabrication des fusées. Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Massissi pour contrôler la mine de coltan, parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les Massissi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans les Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça, et c'est pourquoi il a les soutiens, parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minerais sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les séries ont commencé à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé. Kubera ako kamaramaza k'ubwicanyi, Kongo yihuse kwitura urukiko mpuzamakungu rufise icicaro ilahe mu gihugu ca Netherlands mu bihugu vya Buraya. Umushikiranganji w'ubucamanza bwa Kongo, umukenyezi Rosa Mutombo, ku itariki ya 6 Kigarama haheze iminsi 8 gusa iryo gandagurwa ry'abakongomani b'imvukira za Kishishe ribaye, yahawe ijambo mu nteko nkuru y'urukiko mpanavyaha vy'intambara kw'isi arirwo ICC canke International Criminal Court. Muri iyo nama yarateruye ati twamugina, muri iyi nama yihaga canke ilahe, mumenye mwese ko ubu ndiko ndavuga hari igice c'iburasirazuba y'igihugu cacu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igice gikomatanya provinsi ya Ituri na Kivu ya ruguru, cahinduwe itsibaniro ry'amabi ataziguriza agateka kazina muntu, itsibaniro ry'intambara zimena imivo y'amaraso. Ico gice kirangwa n'ububisha bwa genocide, eka n'ayandi mabi ateza intarukiraneko canke intureka zikwega impfu zidaharurika, kuviyora abagore n'udukumi tugitotahara, tutibagiye kuwunguruzwa ku ngufu kw'abanyagihugu bavanwa mu twabo twamugina. Mu makuru yashikirijwe na ACP canke Congolese State Owned News Agency, uwo mushikiranganji Rosa Mutombo ntiyatinye kwemeza ko mu migwi y'inkoramabi muri utwo turere yavuze ko harimwo umugwi wa giteroriste ADF ukomoka muri Uganda na M23 ufashwa n'u Rwanda. Ikibazo gisigaye kizungazunga mu kirere n'iki ngo twamugina gute M23 yoba yaratumiwe mu mishikirano hamwe na EAC canke ishirahamwe rihurikiwemwo n'ibihugu vyo mu burasirazuba bwa Afrika mu ntumbero yo kurondera amahoro mu karere ko mu burasirazuba bwa Kongo, ikaca yitaza ivyo biganiro, mbere ikaca ikora agakenyuro kababaje nk'akarya ko kugandagura abantu barenga 300. Ntuzimye internet, reka ndakubaze nawe umbaze. Ico tukiriko turatohoza ni kirya kivuga yuko ibihugu vya Buraya bitari bike arivyo bishigikiye abakora ayo marorerwa muri Kongo mu ntumbero yo kubandanya biyibira ubutare no mu ntumbero yo kuzohanegagira ingigwa mpunzi na cane zivuye mu Bwongereza. Ariko kandi ivyo bihugu vya Buraya bikongera
bigacisha ukuboko inyuma bigashigikira intwaza miheto zo muri EAC zamaze kwambarira gutabara inzirakarengane zo muri Kongo. Ngiryo ihurizo ry'akagugunwa. Umbaze nawe ndakubaze. Uyu numuhora ngurukana bumenyi Burundi Imbere Channel TV, ukaba usamirana Pretoria muri Afrika y'Epfo kuri internet hifashishijwe YouTube na Facebook. Muri studio muri kumwe nanje Salomon Habimana. Ndabahaye ikaze, musangwe n'amahoro. Ntuzinye internet, reka ndakubaze nawe umbaze. Hitamo kurya ipapayi canke kugurisha ipapayi. Kurikirana ibiganiro byose ku ipapayi hano kuri Burundi Imbere Channel TV kugira ngo umenye ubwawe akamaro igufitiye mu mubiri canke ico ishobora kukugirira uyijanye ku isoko. Twiteguye rero kwiga ku ipapayi, twiteguye kuzoraba uko bayirima, bakayisoroma, bakayijana mu ihinguriro, hanyuma turabe uburyo butandukanye bwo guhingura ipapayi. Tuzoraba n'ukuntu abarundi uko turi mu gihugu cy'u Burundi dushobora guteza imbere igihingwa c'ipapayi. Kurikira ibiganiro kuri Burundi Imbere Channel TV kugira ngo tuzohore dusangira ibiganiro bitandukanye kandi dufashanye kumenya ukuri kutugose. Ni waba ufise iciyumviro uterera canke usangiza abandi, ni karibu. Ntiwumvirize gusa, shima canke unegura amakuru n'ubumenyi bicishijwe kuri uno muhora mu kutwandikira mu buryo bwa audio canke mu buryo bwa video. Ntiwibagire gufyonda kuri subscribe, ni kuri gusa, kugira ngo uzohore umenya ako kanya ko hari ibiganiro bisha. Adrese tubarizwa ko ni ya email burundimbere@gmail.com canke telefone ngendanwa agasaraba 27 60 474 56.